Banywanyi b'Umuhuza TV muri uyu mugoroba ndasubiye kubaha kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho ariko nta makuru adasanzwe ntitugiye kugaruka ku biriko bivugwa cane mu gihugu c'u Burundi ahubwo tugiye kurabira hamwe ibiriko biravugwa cane kw'isi yose. Israeli ihejeje gutangaza ku mugaragaro intambara y'urugamba kuri Hamas. Ivyo vyose turaza kubigarukako. Amerika vuba yemeje ko igiye kurungika ibikoresho vy'ingwano ibihereza Israel kugira yivune uwo mutwe w'abarwanyi uriko urwanira ku nyungu za Palestina. Nizo nkuru rero ziriko zivugwa bimenyesha makuru mpuzamakungu ndetse no ku mbuga ngurukanabumenyi hariko hagaragara video zigiye zitandukanye. Makuru yacu aheze Yo twatangaje twabwiye ko kuva ku munsi w'ejo ku wa gatandatu ku mugoroba kugeza kuri uyu munsi abamaze guhitanwa n'iyo ntambara iri hagati ya Israel ndetse na Hamas bashika ku gihumbi ndetse bashobora kuba barenze bivanye n'ibitigiri biriko birakusanywa umwanya n'umwanya. Ni inkuru rero tugiye kwibanda ko munamenye uko vyo bavyifashe ku mutekano wa Israel aho abene gihugu bico gihugu bariko baratabaza ndetse no kw'isi yose abarongozi bagiye batandukanye buba bayiyamirije iyo mirwano ya Hamas kuri Israel. Hamas rero ni umutwe witwaje ibigwanisho urwanya leta ya Israel rwanira inyungu za Palestina. Ivyo vyose turaza kubigarukako ku mavideo rero yagiye agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi hagiye haboneka ibisasu bikomeye cane biriko biraswa muri Israel. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Leta ya Israel yatangaje ku mugaragaro intambara y'urugamba ku murwi wa Hamas wo muri Palestina. Ejo kuwa gatandatu umurwi wa Hamas kwigaba igitero vyabo vya mbere kuri Israel. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yari yavuze ko igihugu ciwe kiri mu ntambara. Leta ya Israel rero ivugiye ku mugaragaro ko yinjiye mu ntambara na Hamas nyuma y'inama yihuta y'abagize leta yabaye uno munsi kuwa Mungu. Muri iyo nama Benjamin Netanyahu yavuze ko Israel izo kwihora bikomeye. Leta ya Israel ntiyigeze itomora umukenyuro igiye gufata muco yise kwihora no kwivuna umwansi ikoresheje ingufu zose. Netanyahu yavuze ko ari intambara izofata umwanya munini kandi urugamba ruzoba rukomeye. Mwe mu bajenerali ba Israel yavuze ko Hamas yiyugururiye ko amarembo y'umuriro. Kuva ejo kuwa gatandatu rero amaze kumenyekana ko baguye mu ntambara ya Israel na Hamas nk'uko nabivuze ku ruhande rwa Israel barenga 600 muri bo harimo abasirikari 24 bakomeretse muri Israel amaze kumenyekana bakaba barenga 1500. Ku ruhande rwa Gaza bahitanywe n'intambara barenze 300 bakomeretse nabo baba 2,000. Ubutegetsi bwa Israel bwavuze ko igisirikare cisha abarwanyi ba Hamas bagira ku 400 gifata n'abarenga 200. Hamas nayo ngo yoba yafashe n'abakenyezi n'abana bataramenyekana igitigiri ishobora no kwifashisha kugira ibohuza abarwanyi bayo. Mushikiranganje vy'imigendera ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yabwiye televiziyo CNN hari abanyamerika bashobora kuba bari mu bahitanywe n'intambara ya Hamas na Israel. Nkuko rero ikinyamakuru radio ijwi rya Amerika kibitangaza. Gusa mu kanya gato gaheze Amerika yejeje gutangaza ko vuba igiye kurungika ibikoresho vy'ingwano bihereza Israel. Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zizo Israel bigwanisho n'ibindi bikoresho ikeneye inyuma y'ibitero vyari vyitezwe mu rwi Hamas muri Gaza ari kuragaba muri ico gihugu kuva ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Mu itangazo rero ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika Pentagon bwasoye no munsi kuwa Mungu bavuze ko ibikoresho byose vya gisirikare Amerika izoha Israel bitanze nk'inyishu y'ibitero vya Hamas. Amerika rero ntiyavuze ryari ibikoresho vya gisirikare izoba Israel bizoshika muri ico gihugu. Mushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika ni Lloyd Austin abicishije mu itangazo siguye ko ari vuba agira ati Amerika vuba bwango igiye kurungikira igisirikare ca Israel bigwanisho n'ibindi bikoresho vya nkenerwa. Igihari rero nuko abashinzwe umutekano wa Israel barimo gukora ibikorwa canke operation vyo gutabara bagezwe imbohere n'intagondwa z'abanyapalestine zivuye muri Gaza
no kuzirukana mu bice zafashe ku wa gatandatu. Igisirikare ca Israel cavuze ko abasirikare bacu bisubije abantu 22 mu majepfo ya Israel ariko ko bakirimo gukura izo ntagombwa bazikura ahandi hantu 8. Israel ivuga ko abanya-Israel barenga 600 bishwe kuva Hamas yagaba igitero gitunguranye ivuye muri Gaza. Israel ikavuga ko abarenga 100 boba baranyurujwe naho abarenga 2,000 baragakomereka. Ico gitero rero cakozwe n'abagabo babarirwa mu majana bitwaje inkoho binjiriye aho Israel ndetse bari binyegeje mu kuba hari urufaya rw'ibisasu vya rokete byari birimo koherezwa muri Israel bivuye muri Gaza. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye abanya-Israel kuwa gatandatu nijoro ko bagiye mu ntambara y'igihe kirekire kandi igoye. Akaba rero yaragabishije umutwe wa Hamas utegeka Gaza ko ubwihisho bwawo buzahindurwa umuyonga. Umukuru wa Hamas ni Ismail Haniyeh yavuze ko iri hafi kugera ku ntsinzi ikomeye nk'uko yoba yabitangaje. Ikinyamakuru BBC Gahuza canditse ko umunsi wo kuwa gatandatu wabaye wa mbere ubayemo urugomo rwinshi muri Israel kuva intambara Yom Kippur yotangira mu myaka 50 iheze. Rero ngo ari umunsi w'ikiruhuko w'abayahudi ndetse wari n'umunsi mukuru uzwi nka Simchat Torah. Abagabo rero bitwaje inkoho boba baranyegeye ndetse bacengera mu ruzitiro rw'Gaza barambuka bagera mu bumanuko bwa Israel bari kuri za moto ku bikoresho bya siporo vyo kumanukira ko uvuye mu kirere bimeze nk'umutaka ndetse banyuze no mu nyanja. Vugizi w'igisirikare ca Israel ni IDF yavuze ko intagondwa zari ziri mu majana menshi bwe n'ibisasu vya rokete birenga 3,000 vyarashwe vyerekeza mu bisagara byo muri Israel kuri uwo munsi. Itangazo ryo kuwa gatandatu mw'ijoro yashize ahabona ku rubuga rwa X rwahoze ruzwi nka Twitter. Umuvugizi w'igisirikare ca Israel ni Lieutenant Colonel Jonathan Conricus yagize ati bagavye ibitero ku hantu hatuwe ho muri Israel no ku bigo vya IDF habarirwa muri za mirongo ndetse bagenda umuryango ku muryango inzu ku nzu. Tibishe n'ubugome abasivili b'abanya-Israel bari mu ngo zabo nuko bakomeza kwegera kuri Gaza. Abasivili b'abanya-Israel hamwe n'abasirikare aha rero ndimwo kuvuga abagore, abana, abagize mu zabukuru ndetse n'abafise ubumuga. Mw'ijoro joro ryo kuwa gatandatu rishira kuwa Mungu abashinzwe umutekano ba Israel rero batabaye abantu bari bagizwe imbohera bagera hafi kuri 50 bari ahantu ho kurira mu gace gatuwemo cyane. IDF rero ikaba yavuze ko abagabo bitwaje nko barenga 400 bishwe ndetse abandi barizwa muri za 40 batabwa muri yompi mu mirwano yabereye muri Israel. IDF yongeye ko abaturage bose baba ahantu hegereye umupaka wa Gaza bahungishwa mu gihe kitarenza amasaha 28. Mugabo umwe witwa Moshe Or kuwa gatandatu yabwiye n'ibitangazamakuru byo muri Israel ko mu butumwa bwa video bwatangajwe ku mbuga nkurukana bumenyi yabonyemo umugabo avukana Avinatam n'umukunzi we Noah Arigamani batwawe n'intagondwa zibajanye muri Gaza. Yagize ati nabonye Noah muri video afise ubwoba ati sinshobora no kwiyumvisha ivyo ubu arimo gutekereza ariko arira cane yahiye ubwoba ari kuri moto abagizi ba nabi bamwe bamufashe kandi ntibamurekure ngo agende. Benjamin Netanyahu rero akaba yagabishije Hamas ko Israel ifata ko kwita ku mibereho myiza y'abashimuswe bireba Hamas kandi ko Israel izohorera ku muntu wari we wese wangiza umusatsi umwe ku mitwe yabo. Yavuze ko IDF igiye gukoresha akanya imbaraga zayo zose mu gusenya ubushobozi bw'amazi kandi ko abanyagaza basabwe kuva mu ngo zabo bakaja kwinyegeza. IDF rero ikaba yavuze ko yakubise ku hantu 426 na Hamas mu gitondo cyo kuri uyu wa Mbungu harimo no ku rugo rw'umukuru w'urwego rw'ubutasi rw'uwo mutwe. Igihari rero nuko umunyamakuru wa BBC dukesha inkuru ni Rashid Abdullah ari mu gisagara ca Gaza avuga ko umwuka uhari wahindutse cyane ugiranije no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu heze ubwo abanya-Palestina benshi bari mu byishimo mu mihanda. Ubu rero abantu barimo kwisha
no kwinyegeza mu mazu yabo mu gihe Gaza yibasiwe n'ibiturika n'umwotsi ukaba urimo kuzamuka mu kirere. Ubuyobozi bw'umutekano bwa Israel rero bwanahagaritse umuriro w'amashanyarazi wo muri Gaza ndetse banahagarika n'ijambo ry'ibitoro muri Gaza, banabuza ko n'ibidandazwa vyinjizwayo kubera ico kibazo c'intambara yoba iri hagati ya Israel ndetse na Hamas. Ni inkuru rero tubandanya no kubategurira izindi nk'uko amakuru mashasha bagenda tugera ko byinshi rero biba byandikwa mu menyesha makuru mpuzamakungu. Gusaba kugira ngo ntuzocikwe cyane n'ibindi bice tuzobashikiriza kuri iyi nkuru. Gusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mane bahezagire mugire ijoro ryiza.